hanyuma rero tugomba kubandanya n'ijambo ry'Imana, ariko nagomba ndabibutse kumbura ico noba naravuze hano navyo nibuka, ariko ndakunda kukivuga iyo ngendeye ahantu. Ni imigambi Satane yatoye yo kurwanya ishengero. Umuntu umwe ari muri mpwemu yabonye inama ya Satani, ariko aragirisha inama abagabo batatu bari bambaye imipira yanditseko ngahe inyuma ku bitugu. Umwe muri abo batatu yari afise umupira wanditsweko ngo nyamuteza ibyago, uwundi yari afise umupira wanditsweko ngo nyamuhindura ivyanditswe, uwundi yari afise umupira wanditsweko ngo kizunguzungu c'umwijima. Aca arababaza ati mbega ko mbona abantu bose bakondoreye kuri uwo mugabo, ni ukuvuga yavuga Yesu, ntitwohindura uburyo bwo kubagwanya kugira ngo tuzoronke n'abakeya twisasira? Mubona twokora dute? Hacatari ku rutoki uwitwa nyamuteza ibyago, ati jewe ndekura nje muri abo bantu ndabateza ibyago, ndabateze kugwara, ndabateze kubura ababo, ndabateze gukena n'ibindi byago byinshi bizotuma baheba uwo mwami wabo. Witwa kizunguzungu c'umwijima ati namba abo bantu barazi yuko umuntu agwaye bamusengera agakira, kandi barazi yuko n'upfuye azozuka. Mugabo jewe kizunguzungu c'umwijima ndekura name ninjirana nabo mu rusengero. Iyo binjiye bamwe ndabateza itiro, muzobona abantu binjira mu rusengero bakifata gutya, Satani akabasasira amaboko bagaca bagirayo bagasinzirirayo. Atabandi ndabasohore hanze ataco bareye gukora, atabandi ndabaterekuriza abana no guhanahana abana ijambo ry'Imana ririko riravugwa. Ati umugenzanje nyamuhindura ivyanditswe aca risobanura ukutariko. Bazoja ngaho mw'ishengero bagwire babe benshi, mugabo batahe ataco batahanye, bace babibirumbirane bagwire mugabo ataco bafise. Bazobara bacu tuzoba tubashoboye. Shebuja ati genda mukore mutyo, mugabo muraraba wa mugabo akunda guhishurirwa ivy'amabanga ntabe yatumvise kugihamana. Naravye na hano ndabona yuko uwo mudiye, ariko hari n'abandi basohoka ukamenga ni nk'imugitira inzuki zisohoka zinjira. Hari abandi bashobora gusinzira bariko barumva ijambo ry'Imana. Nagomba rero muri kano kanya twaronse wahetse umwanya ukaza hano mu ngoro y'Imana, ushira umutima ku ijambo ry'Imana kandi uterame. Kizunguzungu c'umwijima ntagusamaza. Nubona mugenzi wawe mwicaranye ariko arasinzira, umuryo ugwara rutababaza, kuko itiro ni umwasi.